nimba hari namufashe kubera Diyama, hama ikindi kintu bagomba gutahura, je sinshaka kunzana bwa bwenge bw'abagore butoyi cyane. Agomba kumenya yuko aha kwinosi hari ibyo deba by'agaciro kugira ngo turonke ibindi biruta. Ujya mwana wawe rero ashobora kuvamo iyo Diyama ikaboneka, hama nawe ukamubura. Si waje kunyitwara kuko ukeneye Diyama, hamugende gahoro. Mbe nkunda kubaze, uwo kubwira ngo uhitemo Diyama utakaza umwana, canke uronka umwana utakaza Diyama, wotora iki? Robert, ujye se umwana wanje nabyaye kandi niyo mwana mubyaye wewe ntiharagira wewe uza kumpugika ngo koribi ntagura umugore w'iwanje, uracyari umwana kandi niho uzokura. Nzohora ndi papa wawe imyaka yose yikurutira kuri nk'igisumbi cyose. Urabona ibita kuraburabe hasi, nimba ukeneye kiwawe umbarire. nta n'umwe arabacira n'ikanda ngo babwire ahantu nahise yabagereye naho yoba yaraciye basi. wapishe kandi ntabwo tutagize, twaragiye kwa nyumba 10 twajemo bakoseye kugira ngo babitugiremo, bose baraturahiye nyine gushika n'ubu nyine no rero twaratekanye nyine gasha twogira gute. Sasiri nawe aho buriya mushikawe n'ukuri oya ndabona ntutekanye kwere, wahindutse ndabona ko no kujya utakijya seri no kwirabura wirabuye ngira n'amavuta ntukicikoza. Oh, very good. Okay, impa nimero yawe. Nta kibazo nyakubaho, reka ndaziguha. Ndetse yongize. Okay, hamugende utekana, usigaye ngiye kubikurikira. Sawa, ndashima cyane kubufasha. Oya nta kibazo na kimwe. Sawa murakoze. Bindekera ko ndakazi kandi. Mugira umugisha. Allo. Oui. Iryavuzwe riratashe. Kagahungu kawe ubu nyene tuvugana kavuye ngaha. Karasohoka n'urupangu rwanje. Bavyumva? Ya. Sawa. Nkuvuga ngo jewe mbafise uburyo ntegura ibintu vyanje. Sawa, muragize neza. Ibisigaye
bitekana hama bandanye operation yanje ndakeka ko atamisi myinshi bisigaje. Sawa, merci beaucoup. Robert, what are you doing? About what, woman? Anyway, je ntabwo naje gukina nawe canke ngo nze kuvugana nawe ibintu birebire. Nagutumye Diyama, ariko ntabwo nagutumye umwana. Erega nawe ndi mukasi. Mugabo wibuke ko ari abana b'umugabo wanje. Robert, uri kurarengera. Madam, calm down. Uribuka umunsi uza ngaha ibyo wambariye. Tweke dufise uburyo dukoramo akazi kacu, nta muntu n'umwe agomba kudupinga. Hama ikindi nacu, umwana wawe ari mu mahoro mu mutekano. Genda umuntu akuze sinica abana, ariko bagomba kubaho nshaka kugira ngo ndabakure mu icyo nshaka. Rero ibyo bindekere, ako nakazi kanje madamu, kandi ibijyanye mudasubira kumpangara cane. Ikosa wakoze nuko wanyizeye ukampa akazi nkakajya. Uya mwana ugerageze umurinde uko bishoboka kose. Apare y'ibyo, ndashaka kugira ngo ijya Diyama ukoreshe ingufu zose zishoboka kugira ngo iboneke. Umva wa mugore we, nakubariye, nakubwiye yuko umwana wawe ahari. Hama nimba hari, namufashe kubera Diyama. Hama ikindi kintu bagomba gutahura, Jesse nshaka kunzana bwa bwenge bw'abagore butoyi cyane. Agomba kumenya yuko aha kwinosi hari ibyo duheba by'agaciro kugira ngo turonke ibindi bibiruta. Ujya mwana wawe rero ashobora kuvamo iyo Diyama ikaboneka, hama nawe ukamubura. Si waje kunyitwara kuko ukeneye Diyama. Hamugende gahoro. Mbe nkunda kubaze, uwo kubwira ngo uhitemo Diyama utakaza umwana, canke uronka umwana utakaza Diyama, wotora iki? Robert, ivyo byose ndabikeneye, naco mfise cyo gutakaza muri ivyo. Uno munsi ugomba kumenya yuko hagomba gupfa kimwe muri ivyo bintu kugira ngo uronke kimwe. Uko mupenda tuwili kamuja kale mponyoka. Wow, ndakunze ayo majambo yawe umbwiye. Ariko Robert, reka ndakubwira ijambo rimwe. Wambwiye ngo ndi umugore, ngo ufise ubwenge bw'ikigore. Ya, reka nemeranye nawe, ariko sijana kujana. Uko nyiyumvira siko ndi. Ikigira kandi nezerewe nuko uri kutangura guhemuka kunju. Umva, mission ntiranatangura, mu yandi majambo ntiyari bwatangura, ariko uri kurashaka guhemuka. Bien, hemuka, ariko wibuke kuko umwiyumvira wewe atari konti. Papa,
Papa. Kubera ko dusezerana ibintu hama ntubikore. Papa. Kubera ko yageze igihe nk'iki cyose. Utakurikirana ibintu by'ujya mwana. Papa kubera ko usezeranira ikintu ntugikore kandi wasezeraniye yuko uzoharanira umunezero wanje. Papa, uburazi yageze. Papa kubera ko udashaka gukurikirana ubuzima bw'ujya mwana. Uzi ko nakubwiye ko biriko birantera igikomeye. Papa je sindiko ndagutahura. Ubushobozi uri nabwo? Papa we ijambo ryose wovuga abantu bose barunama bakarikurikiza. Zibatwa. Zero muri kwisura ngo n'umuntu. Ari kuvuga ibiki? Je hari umwana wundi nabyaye mu gahinga. Kera. Libijyambere ari ryo ryanyuma. Utongera agiye kumpangara cyangwa umuhandagira ku gahanga. Untege ibyo ushaka gukora. Ujye se umwana wanje nabyaye. Kandi niyo mwana mubyaye. Wewe ntiharagira wewe uza kumpigika ngo kora ibi. Ntagura umugore w'iwanje. Uracyari umwana kandi niho uzokura nzohora ndi papa wawe imyaka yose yikurutira kuri nk'igisumbi cyose. Urabona? Ibita kuraburabe hasi nimba ukeneye cyo keneye kiwawe umbarire. Ariko apana kuja uranyinjirira. Ehera busiga muri nkofero zanje. Ariko byose ntacyo bintwaye. Ariko rero icyo ugomba kwirinda ni kongera kandi kumbarira yo mabwa yo hanze. Nabona nibyo ngaha mu nzu uriye uryame. Hama ukeneye gusohoka umbarire. Icyo cyose usokenera ariko ibindi subuto. Okay. Ntutume ndakara. Bombafu y'amaragata. Zibatwa! Bombafu ugende. Enda mu bombafu. Makaki! Iwaruzi choni. Nubiko uzakinatisha gucyora. Nta n'umwe arabacira n'ikanda ngo babwire ahantu nahise yabagereye. Naho iba yaraciye basi. Wapishe. Kandi ntabwo tutagize. Twaragiye kwa nyumba 10, twajemo bakoseye kugira ngo babitugiremo. Bose baraturahiye. Nyine gushika n'ubu nyine no rero twaratekanye nyine gasha twogira gute. Sasiri nawe aho buriye mushikawe n'ukuri oya ndabona ntutekanye kwere. Wahindutse ndabona ko no kujya utakijya. Seri no kwirabura wirabuye ngira n'amavuta ntukicikoza. Prima wahindutse. Bere nukuri nuko ndawonda umenga no kurya ntukijya nukuri. Seri ikuremo stress umwana azoboneka. Nyatari shashiri wanje. Usanga hari umuntu yashatse abatunuza umutima gusa araba ingene mwifata. Tashareka basi yo dutunuza umutima gusa hama akamutuzanira uwo yaramutwaye. Canke nyamba baramishe naho tukabimenya basi tukaja no guhamba negasha nituzi ngo yarapfuye nituzi ngo aracahari nituzi Sherekana nibyo sha nta wapfuye arahari kandi umwana azoboneka we koresha kwizera gusa ubuzima. Amanata n'izina ririko ndamwitabe ntabe umwana wanyu ahanze bikana niba mukiri umwana Niyo Diyama yabaho umwana wanyu. Sheri ivyo numvise nibiki sindiko ndatahura ibura rya nice hari aho bihuriye nawe. Kiri ivyo nibiki sindiko ndatahura ivyo nibiki numvise. Sheri nanje ndatangaye cyane. Ito nta kintu na kimwe nari ndabizigo.
batwaye Nice kubera Diyama. Ego nivyo Diyama ndayifise. Sa? Ariko ntibaza ko atayitatumye vyose. None Diyama je ko atamuntu n'umwe nayeretse kiretse ujya mu bakapapa. Cene yeretse mu kapapa wenyine none bizi mu kapapa niwe yoba yarangambaniye. Cyane sindabitahura. Erega nanje bimbaye ko surprise. Sindabitahura neza. Kiri ibyo ntumbwira Nice arize kuba ngaha kubera twariyo Diyama y'abandi hanyuma umwana agaruke ngaha ibyo ntusuye no kumvuga mu mutwe. Kirumvikana twara Diyama hamutabara umwana. Mviriza. Imuranyumva. Shene uranyumva. Ndabakunda kandi abubaha. Icitondegwa. Diyama sishobora kuyitanga. Mviriza. Diyama nta nzobaha kandi ntigeze uhagombora ubuzima bw'ujya mwana. Sheri, wumvise ujya mu ngene yagutelefone avuga. Nta nasari nta niki. Yavuze nk'umuntu amufise mu ntoki. Sheri bomugirira nabi. Sheri amagara mutamajana. Kiri niba tuba kujya kumuzana Nice je nzogenda ndamwitorere kuko uradije nta kintu na kimwe ntokora kubera Nice n'ubuzima buzoshake bwasigare je ibyo je ntibigenda. Anya kubaho. Nagarutse kandi kubagora ariko mumbaba. hama ava kuvuga ibintu byose mu gihe cyose uzawinjiye ngaha muri rugo usubanza ukuri inkofero ugira urufasoni nta somo. Nta kibazo ndayikura mumbabariye kw'iryo kosa. Hamana nishaka vraiment mumfashe. Ubufasha bwanyu turabukenera cyane. Narakubwiye ko umwana wacu twamubuze. Ejo rero numvise bantelefona. Numvise abantu ntazi bantelefona. Bamuhamagaye. Ego. Bakubwira ngo iki? Bambwiye ngo umwana ngo baramufise ngo ariko ngo n'ibindi bintu ntazi. Okay. Baraguhamagaye. Ego. Baragutelefone. Yes. Bakubwira ko ari bamufise. Ego. Bambwiye nyine n'amajambo nyine ntatahura kugira bamume. Turasabye ubufasha bwawe. Oh. Very good. Okay. Imana imeno yawe. Nta kibazo nyakubaho. Reka ndaziguha. Muretse yongiza. Okay. Hamugenda utekana. Usigaye ngiye kubikurikira. Sawa, ndashima cyane kubufasha bwawe. Oya nta kibazo na kimwe. Sawa murakoze. Bindekera ko ndakazi kandi. Mugira umugisha.
sa ha bigize ba komando ndavyumva. Okay, ni vyiza ko umuntu mujana uko yifuza ko mujana. Umva rero ndakubwira, ahantu mvumenga nta yandi mahitamwe dufise, uvuga tubukura mu nzira.